Inshuti bagenzi mukurikirana ibiganiro bicano ku Muntu TV, kaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ndabatembereza mu gihugu ca Kenya, ndabereke uko urugendo ruba rwifashe iyo umurundi agiye kuba mu ikambi y'impunzi. Ikambi y'impunzi tugira turabire hamwe ahantu iherereye n'ubuzima uko bumeze muri rusange. Mu ncamake, ni kambi irimwo abatandukanye, haba abava mu gihugu ca Kongo, mu Burundi, eka no mu gihugu ca Sudani n'ahandi. Kaze. Aha nicaye mu modoka rusangi, muraza murihanganira amajwi uko muyumva nuko urugendo rumeze, kuko imodoka rusange niko bimeze, kugira ngo dukurikirane runo rugendo uko ruteye. Aha rero turi mu bice vya Limuru, turiko turava mu gisagara, twavuye Nairobi turerekeje rero aha turagiye tubone ukuntu n'urugendo rumeze. Bana nanje n'urugendo rutoroshe, rusaba igihe kirekire, ariko hamwe rero ndaza kurugabanya kugira ngo ushobore gukurikirana uru rugendo uko rumeze, uko rutwara umwanya munini cyane. Ntiworukurikirana rwose ku buryo bw'amashusho ngo tuzorushobore. Kaze rero ubone uko uru rugendo ruba rumeze. Nk'uko mubibona, ibicu biracarimwo igifungu cinshi. Ni mu gitondo ca kare, imbere y'isaha imwe. Turacabandanya urugendo rwacu kugira ngo tubone uko rugenda. Mbibutse rero ko igihugu ca Kenya ari igihugu kimaze ibihe birebire nta ntambara, niyo mpamvu mubona ibikorwa bimwe bimwe biba vyubatse neza. Tubandanye urugendo rwacu, turabe iki gihugu ukuntu cubakitse hamwe hamwe inyuma y'igisagara ca Nairobi, nk'uko musanzwe mukizi bamwe bamwe. Nk'uko mpejeje kubivuga, igihugu ca Kenya ntiwokigereranya n'ibindi bihugu bimaze ibihe birebire biguma bica mu ntambara. Niyo mpamvu rero ubona hano haba hariho amabarabara yubakitse neza, amabarabara akomeye. Ukabona hariho amabarabara yo hejuru, urabona nk'aha tugeze ku ruhande urabona hariho irindi barabara, ariko baca baricisha hejuru kugira ngo uruja n'uruza rwihute. Si iryo gusa turenganye, n'iri riri imbere murabona ko ariko rimeze, no ku mpande urabona ko ryubakiye neza ku buryo bw'uko riba ririnzwe ridasenyagurika. Ryo hejuru n'iri mubona ngaha, urabona si rimwe gusa, haba hariho n'ayandi menshi. Uko niko Kenya yubatse, gusa hano ni inzira y'abagenda n'amaguru, hano turenganya aha. Rero igihugu ca Kenya muri makeya muriko murabona ukuntu cubakitse. Natwe tuzobishikako, niyo uwo ari we wese yumva ko tugomba kureka ibintu vy'intambara tukemera kubana.
urugendo rwacu rurabandanije. Aha izuba riraserutse, kandi nkwibutse ko igihugu ca Kenya cubakitse mu buryo bwinshi butandukanye. Nkaha urabona ibiti birateye neza, kandi ni ukuvuga ngo ni ishamba rirerire ku buryo bw'uko rikwega imvura, kandi ku buryo bw'uko igihugu naco nyene kiba gishobora kuba cubakitse mu buryo bwose, hahandi ibi biti bifasha gukwega umuyaga mwiza abantu bahumeka. Ndakwibutse ko igihugu ca Kenya gikoresha indogoba mu bwikorezi bw'abantu bato bato. Urugendo rwacu turubandanye twitonze nuko nabasezeranije. Aha rero twinjiye mu gisagara ca Nakuru, mu marembo yaco naho nkuko muriko murabibona neza. Rero imbere ni gutya haba hameze winjira muri Nakuru. Uvuye mu marembo ni gutya hameze mu ntangiriro z'ico gisagara. Nakuru nyene izina, twinjiye neza mu gisagara. Ni gutya hasa, ni gutya hubatse, ni gutya hameze. Aho Nakuru hari ubucuruzi nkuko mubibona burabandanya, kandi ni ubucuruzi butari bukeya, kuko ni gisagara kirimwo abantu benshi naco nkuko muriko murabibona. Naho nyene inyubako zitandukanye rusangi ziraha, ni nziza nkuko muzibona, kandi hariho n'ubucuruzi bwinshi bwo ku rwego ruteye imbere. Aha nkuko muvyumvise tugeze ahitwa Kitale. Kitale ni muri parikingi itari nto y'amamodoka aja mu bice bitandukanye. Murabona harimwo izija Eldoret, izija Kisumu, izija Busia, izija Lodwar n'izija Kakuma. Aha rero jewe nafashe iyija Kakuma. Rero nkuko muvyumvise kandi hano hariho ubucuruzi butandukanye, ni ukuvuga ngo abikorera utwabo bakiriko baraduga mu buryo bw'ubucuruzi, barazungurutsa ibyo bacuruza ku mamodoka. Nkuko mubona uyu ariko araza afise amaji yo kunywa, afise ivyema, ibisuguti n'ibindi bintu nk'ivyo. Harimwo n'abacuruza ibifuniko byo gushira ku matelefone, hariho abacuruza utwumviririzo two ku matelefone n'ibindi nk'ivyo. Nkuko mubizi bamwe, abandi nkuko mwavyumvise hano wariko aratubwira ko atugurisha kimwe mu vyo acuruza.
hata unachokisha tu anatoka tu hapo hivi. Hano Kitare uku niko rero haba hameze, abakuru n'abato bagerageza kuronderera ubuzima kuri iki gituro c'amamodoka. Reka tuhave rero twunguruze tubandanye urugendo rwacu. Ni mu masaha y'umugoroba, ubu zabaye 11 z'umugoroba. Urugendo rero turabandanije twerekere aho turiko turaja. Aha rero turiko turasohoka muri iki gituro c'amamodoka nk'uko mwabibonye. Rero gatoya hano nk'uko mubibona ibikorwa vy'iterambere biriko birabandanya, gusanura amabarabara biriko birakorwa nk'uko mubibona, kandi uruja n'uruza ni rwinshi hano. Ibikorwa nuko biriko biragenda. Kadukatire hano iburyo tubandanye. Ego hama rero nk'uko mubibona ku mpande haba hariho abotsa ibigori, ku ruhande kandi haba hari abacuruza udutsima tumbabumbwe two mu ngano. Haba hariho kandi abakora ububaji nk'uko mubibonye, n'abandi bakora ibikorwa bitandukanye. Ibikorwa byinshi biba bihari ku mpande z'amabarabara. Uyu mugabo uyu afise icayi c'ikawa n'udutsima tubumbabumbwe, aho nawe arimo ararondera ubuzima. Ako nako n'akandi kazi mu dukorwa n'abatandukanye muri iki gihugu ca Kenya. Januari imekuja tena hapo. Nini? Uone hiyo lori. Tabaki hapo. Sasa itabidi wewe uende upande ile. Acha nipite tu upande ile. Hapa yako itainama. Si itainama tu, ndaenda tu. Hapana. Nk'uko muvyumvise rero hano turafashe ibarabara turabandanije urugendo rwacu. Aha rero niho ibarabara ryerekeza Lodwar Kakuma ritangurira. Urugendo rwacu nuko rumeze, nuko rutanguye. Tuva mu gice ca Kitare twerekeza Lodwar Kakuma iyo imbere iyo. Aha turi mu ijoro rikuze,
nari nabanje kuruhukiriza urugendo kugira ngo dushobore gufata amakuru yose nk'uko nabibabwiye tugitangura. Rero iri barabara ni rirerire inshuti zanje, iri barabara ni rirerire. Aha turenganye Rodua, urugendo ruraremvye, turi hafi kurusoza nk'uko mubibona. Turi mw'ijoro ntihakibona neza uretse gusa imbere y'imodoka kubera urumuri rw'imodoka nibwo turiko turifashisha hari imbere nk'uko mubibona. Mu kanya rero urugendo ruraba rurangiye bukeye, kuko uru rugendo nk'uko nabibabwiye kuva Nairobi kuza muri iki gice ahitwa Kakuma bitwara umurango nijoro ukaba uhashitse. Mu kanya rero urugendo ruraza guhera mu gitondo kugira ngo ndabereke ikambi ukuntu rero imeze, naho mu kanya. Nk'uko nari nabibabwiye rero mu kanya kaheze nashitse hano ni Kakuma. Rero aha niho ikambi ya Kakuma itangurira, nk'uko muriko murabibona hano ku ruhande. Aya niyo mazu abasudani babamwo hano ku ruhande rw'ibarabara. Aha niho ikambi itangurira. Rero aha niho bita Kakuma. Reka dukatire hano ku ruhande duce ngaha twinjire mu nkambi, dukatire hano iburyo ndabereke ukuntu inkambi imeze, hanyuma duce dushika indani rero turabe ukuntu hameze neza na neza. Aha rero ni mu nkambi ya Kakuma. Ikambi ni gutya iteye, ni gutya imeze. Aha turinjiye rero turashitse aho amazu ya mbere ari. Rero ni gutya hameze, murabona amazu asakajwe amabati, ayandi azingazinzwe n'uduhema gusa. Murabona ko inyubako nyinshi cane hano zimeze uku. Ubu n'ubudandarizo. Inyubako nyinshi rero nk'uko mubibona zubakishijwe ibiti, gusa harimwo nkeya cane zubakishijwe ivyondo ku mpande, ariko inyinshi zazo zubakishijwe amahema nk'uko muza kugenda mubibona. Izindi zubakishijwe amabati nk'uko muriko murabikurikirana ngaha. Uko niko inkambi ya Kakuma iteye. Ku bashitsi mwakwifuza kuyibona ni gutya, nuko hameze indani mu ikambi. Reka turushirizeho twegeze imbere tubone uko imibereho y'aha hantu imeze muri buno bugaragwa ku zuba ryinshi. Ahantu mubona ata biti bitotahaye bihari, uretse gusa ibiti vy'amahwa navyo nyene bishobora kurinda ubushuhe bigashobora kubaho. Nta bindi biti vyibonekeza ngaha.
nk'uko turiko turabandanya urugendo rwacu rwo kwitegereza inkambi ya Kakuma ukuntu iteye, ni gutya igiye irimwo rero abantu batandukanye nk'uko mubibona. Amadini yarubatswe, harimwo ubwugamo buriya bw'ayo mashengero, harimwo abasilamu nk'uko mubabonye. Uyu munsi bari bavuye kwakira indya nk'uko mubibona. Hano rero naho nyene hariho ntiruhungwa nk'uko mubona, ya mazu yubakwa aja ikuzimu ngaya, ya mazu yubakwa ntashigweko ubuhumekero, ashigwamwo abantu batagihema, nayo ngayo murayabonye. Ni ukuvuga ko hano naho nyene hariho ibibazo, abantu bahambwa ngaha mw'ikambi ya Kakuma ku bantu ubuzima buba buhagaze batagishobora kubaho. Ubuzima bw'aha mw'ikambi rero ni uku bumeze nk'uko mubibona. Abacuruza ibitandukanye ngaba hano rero barakora igishoboka cose, kwaba gucuruza amayinite, kurungikiranira amafaranga, hamwe abiyunguruza ku mamoto, eka ico cose gishobotse kirakorwa. Abacuruza amakara canke abacuruza utuntu utwo ari two twose, haba kugwaruka canke ku bakuze, eka n'aba bari hano imbere nk'uko mubibona. Aha murabe neza ngaha ibubamfu, hano ibumoso hariho ugwaruka ariko racuruza ivyamwa, naba mubona ngaha. Ikambi ya Kakuma naho yubatswe mu bugaragwa, hafi y'iyi kambi hariho igisagara arico kirimwo ikibuga c'indege nk'uko mubibona. Iki kibuga c'indege rero kirifashishwa mu ngendo zitandukanye ziza muri kino gisagara. Nuko rero nshuti zanje mwese mwakurikiranye runo rugendo twagize kugira ngo mbereke uko ikambi ya Kakuma imeze n'uko ubuzima bwifashe muri make. Ndabashimiye mwese, mugire ibihe byiza, naho mu bindi biganiro bizokurikira murushirizeho no kubisangiza abandi. Mujyewe Rukundo twari kumwe, bye bye.